Amakuru atavanze kandi atagabanije nuko hari abantu binjiye kurindira umunsi wo kugaruka k'umwami Yesu ariko batambaye impuzu z'ubukwe, nukuvuga bataciye kuri Yesu ngo abambike. Uko bari hanze niko bagumye mu ishengero, abiba mu isoko baje kwiba mu ishengero, ari naco gituma umuntu ari mu ishengero yicura umusuma co kimwe n'uri mu isoko. Abantu bose rero bibereye mu ishengero babandanya kuririmba bati uzoza ryari Yesu ivyaremye turuhuke, ariko batambaye impuzu z'ubukwe, ari navyo bikorwa vy'ukugororoka. Mwisuzume haracariho umwanya, ntimuzorindire umunsi w'ubukwe ngo ushike mugasangana umunsi w'ibihano. Tumira amate mukanya tubandanye. Uhoraho niwe mungere wanje sinzokena, ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye. Uhoraho niwe mungere wanje sinzokena, ambyagiza mu canya c'ubwatsi butotahaye. Shalom shalom, ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Tumiganiro gica kuri IMPAMBA TV. No munsi ni twagendeye umuryango abakozi b'Imana, muraza kubabona mu kanya, ariko imbere yuko tuganira kumbure mu bamenya mudondoro wabo, numva twosenga. Imbere dusenge kugira ngo umwanya wose tuza kubamo nube umwanya wo gutakaza by'ukuri, abaza kwa dukurikirana n'abazobyumva mu nyuma baze bakure inyigisho zidasanzwe zobafasha mu rugendo rwabo. Dusenge. Mu izina rya Yesu, n'umunezero mwinshi umutima wanje gusubira kuba mu kiganiro kica ku IMPAMBA TV. Numva umunezero mwinshi umutima wanje kuko ari indi opportunité yindi umpaye uganda shobora gukorera. Ndagushimiye kubwo n'umuryango turimo, ndagushimiye kuga ino IMPAMBA TV, ndagushimiye kandi mu mwati yo kubamo Mana. Ndakuragije ngo udushoboze gukora uko ushaka, ugomba ko tumera abako tumera. Ndazi ko turindiriye quelque part mu itongo ryawe, uraturindiriye mu murimo wawe, utujana ushaka, ni mu izina ryawe rya Yesu, amen. Mahoro gose nkuko naye maze kwibabwira, twagendeye umuryango w'abakozi b'Imana. Hanyuma ngomba umwanya bidondore kumbure mumenye abo tuye gutaramana muri kino ganiro cacu. Shalom shalom, nitwa Ndayipfukamiye Francine. Ego ndashima Imana yarangiriye ubuntu, iramenya kandi nanje irampa kuyimenya. Ego akazi ka misi yose canke nzwi ku bikorwa vy'vuga butumwa ry'imenyesha makuru yitwa Come Back to Jesus Radio canke radio garuka kuri Yesu, kandi ndashima Imana. Murakoze. Shalom shalom, je nitwa Ndereyimana Melance. Ego nkaba n'umukozi w'Imana, narakiriye Yesu umwami n'umukiza, kandi kandi kazi nkora ka misi yose ndi umwigisha murezi. Nibaza mvuze umwigisha murezi ko muca mu ntahura cyane. Murakoze gose umushinga naye Melance n'umufasoni Francine. Hanyuma nagomba gutumbera ikibazo cyambere kuri Madame Francine. Hari abantu benshi bamaze kumva amakuru y'ingenzi muramukunda gutegura, ariko si benshi bazi Madame Francine niyinde. Mbega mu by'ukuri Madame Francine niyinde? Murakoze cyane, murambwiye ko hariho abantu benshi baba bamaze kumviriza amakuru y'ingenzi ariko batazi ati mbega uwayatanga ninde, ayo makuru y'ingenzi yatanguye gutashatse kubaza. Urakoze cyane, amazina namaze kuyavuga. Simvuka ngaha i Bujumbura, mvuka muri komine Mugamba mu ntara ya Bururi. Ngomba nce ku mayange ngene Imana yangiriye ubuntu, hanyuma nka amakuru y'ingenzi agatangura kuvuga. Ntibiri mu byo nize, ntibiri mu byo nakurikiranya, ariko jewe mu mwaka wa 2001 niga mu mwaka wa 5 niho nagiriwe ubuntu ndamenya umwami Yesu. Maze kumenya umwami Yesu ndabibamwo, ndashima Imana kugira neza kwayo, ariko muri iyo minsi fatwa n'ivyo ntari niteze. Sinzi ko novyitago nk'ingwara yo kubabazwa n'ivyaha, yo kubazwa n'abantu bari mu ishengero canke mugabo batarakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Numvise inkuru y'umuntu ari mu ishengero yakoze ikintu atategerezwa gukora. Nukuvuga nk'umuntu ari mu ishengero hanyuma yivye canke yakoze bikangwaza, kandi ivyo ntivyanshikiye kubera noba naringijijwe cane gose birengeye abandi, ariko ivyo vyarambaye ko nuzura amosozi, nuzura umubabaro,
ndavuga ati none ibi bintu najemwo bimeze gute, none je naje kubabazwa n'ibibazo biba mu bantu b'Imana, naje kenshi vyakunda kunshikira iyo ndagiye ndumwe, je kubera ntari kwishura akazi nakunda gufasha abavyeyi nararagira inka, iyo ndagiye nturukije inka nararira nataha amaso yavyimbye nibutse icyaha cakoze umukristo. Je ndateba ndasenga ndavuga ati namba ari ibisigo bimfatira iyo ndagiye, namba bigenda gute Mana uzu ntabari ibi bintu bimveko. Ariko maze kuronka Bibiliya uwo mubabaro canke ayo marira warafatanye n'ijambo riri muri Yeremiya igice c'9 rivuga ngo mbega birashoboka ko mwiba mukica mukarahira ibinyoma mukagirana. Iryo jambo naragirabisha ko cyane kuko igihe cyose umukristo yasomye ijambo abanza kurijana iwiwe, hanyuma maze kugirabisha ko hanyuma nkarirabisha no handi muri jewe ndaruha, ndumva ko ivyo bintu ntashobora kuvyihanganira kandi ntashobora kuvyigumizamo. Kandi ikindi numva mfise kugomba kuvuga ubutumwa nsaba umwanya nk'iyo ngiye ku ishuri nariga muri harageze igihe Imana iranteye iteka ndagenda muri lycée ntashe mu kiruhuko ntamenga mfise kugomba kuvuga ubutumwa, numva mfise guhanura abantu abanduta nabo tungana, ivyo vyaguma muri jewe. Ariko ikindi gihe ndavuga ati jewe ko ntari pastori simbe mwarimu sinzokwama ndonka iminsi yose ukuntu nzokwama mvuga ubutumwa, ariko biciye mu kugira neza kw'Imana ivyo nsanga nateguye ubutumwa mu makuru, si ibintu byanyoroheye gukoresha iri jambo ngo garuka kuri Yesu, ngo come back to Jesus. Nabajije umunyeshuri twigana icongereza nticari cinshi, mbega come back to Jesus radio ni radio garuka kuri Yesu, arambwira atego nca nkoresha iryo vuga butumwa, nkoresha iryo zina ku radio y'amakuru natohoza kugira ngo noroherwe, kuko iyo nsavye umwanya mu rusengero basi mu rusengero abandi baba bateguye ubutumwa mugabo nta baba bateguye amakuru, aho ndatangura koroherwa kugira kuronka umwanya wo kuvuga kenshi, kuko nkiyo nateguye impanuro canke iyo nahawe impanuro mpanura ishengero ry'Imana sindonka umwanya wo numva nyene kumenga noronka umwanya, ko ntaronse umwanya byarandusha bikamaramwo iminsi. Ariko maze gukoresha amakuru sinabura umwanya kuko akenshi nta benshi baba bayateguye. Hari indi jambo riri mu butumwa bwiza bwanditswe na Yohana igice c'10 ku murongo wa mbere rivuga ngo nukuri ndababwira udaca mu irembo ry'urugo rw'intama uwo ni gisuma n'umwambutsi. None iryo jambo ndiko ndaraba ivy'amaso canke vyinshi ndivyo narabisha amaso yanje kuko amaso yo yabona bike, gusa sinagomba kumva inkuru mu matwi y'umuntu w'Imana arongorwa na mpwemu yarakoze ikintu atategerezwa gukora. Ivyo vyarangwaza nkarara amaso ijoro rigaca, ndateba ndabwira Imana none gamana none wewe urababarira canke ubahane, none je mugabo ibi bintu bireke kundusha. Ariko maze gutangura igikorwa c'amakuru nkavuga ubutumwa muri ubwo buryo nararuhutse, ndumva ko umenga ndatezukiwe ndi muri filiere yanje. Hanyuma iryo jambo rivuga ati udaca mu irembo ry'urugo rw'intama uwo ni gisuma n'umwambutsi. Yesu niwe rembo, umuntu adaca mu irembo aja mu rugo ariko ataciye mu irembo hariho ibigaragara, kuko umuntu yahuye na Yesu akakira Yesu nk'umwami n'umukiza. Yesu yaraduhinduye uko twari siko tukiri. Ariko uri kuraraba ivyo muri kino gihe turimwo hariho abinjiriye ahandi mw'ishengero biteguriye kugaruka k'umwami Yesu, barahindutse. Ni ukuvuga ngo bamwe ivyo bakora barabevye, barababeshi baravuze ukuri, ariko ubu udubiraba uri mw'ishengero yicura umusuma co kimwe n'uri mw'isoko. Ni ukuvuga ngo hariho abantu binjiriye ahandi. None rero ntitwojya ngo tujyame twumvise ko umuntu yaje mw'ishengero ataciye muri Yesu, arindiriyeho ataciye muri Yesu yoremeshwa nuko umuntu ariko araremeshwa n'iminsi amaze mw'ishengero ariko atahuye na Yesu. Ico rero jewe nico cangwaje numva ko
icihuta nuko abantu twababwiza ukuri yuko naho mu ishengero baba bamaze imyaka myinshi kandi atani nikose babatora atani ego baboneka ko bagororotse tubwira abantu kugaruka kuri Yesu kubera niwe nzira si kuba mu ishengero kenshi bituma tuzoja mu ijuru ariko nuko umuntu yaraciye kuri Yesu ntitwojya ngo tujyame tumaze kumva yuko winjiriye ahandi wese ari umusuma n'umwambutsi ariko nukubwiza abantu kuri niryo hamagagwa ryanje ryo kubwiza abantu ryo kubwira abantu ari uri mu ishengero canke utaraja mu ishengero igikenewe ko ari kuza kuri Yesu kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo mu by'ukuri mu ntaye y'ikiganiro umuntu ntaza gusanga yavuze ido nido ariko ikiriho nuko haje umubabaro muri jewe w'ivyaha bikorerwa mu ishengero ry'Imana hanyuma mu kusohokamwo Imana ikanyereka inzira yo kuvuga ubutumwa ncishije mu makuru mu guhanura ingenzi zija mu ijuru. Murakoze gose Madame Francine adushingiye y'ingene yahamagawe n'ingene byagenze kugira ngo ashobore gutangura kwitaba umuhamagaro akumva neza icamawe gukora inyuma y'inka hari kwaragira. Mugabo rero avujambo yuko ari kugaruka kuri Yesu nagomba kumubaza igituma Yesu iryo jambo kugaruka kuri Yesu kandi abantu bari mu rusengero bamwe n'abakozi b'Imana bari ngaho none bagaruka Yesu gute kandi bari mu rusengero nyene hoho nk'umuntu atari mu rusengero. Madame Francine bisaba ko agaruka iyo yarigeze kwa cyangwa se ariko we aza tangura neza. Murakoze cyane ndabashimiye kuri ico kibazo mu mbajije bavuze muti mbega abantu bari mu ishengero bahashitse n'ibikorwa bariko barabikora bisaba ko bagaruka kuri Yesu canke abakiri hanze bogaruka canke boza. Urakoze cyane gose abari mu ishengero bataragira Yesu nk'umwami n'umukiza kuri jambo navuze ati utaje mu irembo ry'urugo rw'intama arigo Yesu Kristo mu kwinjira mu ishengero akakinjirira handi abo barasabwa kugaruka kuri Yesu. Uti bogaruka gute? Mu by'ukuri kuba mu ishengero umuntu adakwishe wobaza uti none nkana wono kubaza ati wewe wajute mu ishengero ry'Imana hariho we urashobora kuba waje wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza nyene naje mbwiye ubutumwa cyangwa uti mu ishengero ry'Imana naraje ndinjira bandeheje nka twebwe abigeme ahasanga nyene bahinduye cyangwa mu ishengero ry'Imana narahaje kubera abavyeyi bahasengera ndahakurira ivyo byo kuba muri uko ninjiriye mu tundi ninjiye ukundi mugabo sininjiye biciye mwijambo sininjiye nkukurindira Yesu nk'umwami n'umukize kugaruka kwiwe Yesu ntitwahuwe sinigeze ndamwakira nako nta n'amasezerano dufitanye amasezerano n'abantu bahasengera mwe yavuze ati tuje gusengera hariya biraryoshe baratamba barasengera imitwaro n'ibindi ariko uwo muntu atigeze ahura na Yesu abo rero niho tubwira kugaruka bakinjira neza tuvuze kugaruka so gusohoka ariko no kugiranira imigenderanire n'umwami Yesu no kwemera Yesu nk'umwami n'umukiza akabaganza bakagiranira amasezerano nawe amasezerano bafitiye n'umukozi w'Imana canke niwatumye binjira aho hantu ayoye si yazotuma twinjira mu bwami bwo mu ijuru. Hanyuma ku bantu nabo bari hanze turabahamagarira kuza kuri Yesu ariko dombaza uti none kufise umutwaro munini ya cane wabamaze kwinjira gusumba abataraza ico naco n'ikindi kibazo wombaza ico nanje nta jongora no kwishura kubera si ivyo nigize si ibintu nicaye ngo mpange tireka ngira umutwaro w'abari hanze gusumba w'abari mu rusengero cyangwa ngira umutwaro w'abari mu rusengero gusumba nivyo nisanze kandi ibintu hako wovyisangamo kuko byisutsemo hari naho vyo guhitana neje umutwaro nagize ko ari uwo nkaba atari ivyo nigize cyo narondeye nta yandi matohoza nca nkorera muri iyo filiere iyo yindi filiere nayo ni yabandi. Murakoze. Arakoze gose Madame Francine kuko batijewe yaritahuye mu muhamagaro wiwe kuko arazi wa muhamagaye arumvise nico yamubwiye kandi akora gikora kuko turi urugingo rwa Kristo umwe wese akora uko yamagawe muga twese tukuzuzanya umutima we cyane ku bantu bari mu sengero mugabo batinjiye nko kwibatavutse bwa kai batawe na Yesu mugabo akinjira handi. None Madame Francine
ndabona ko uri umudamu umugabo wawe Emerance ari ngaha umaze kuba ufise umuhamagaro ukarongorwa ukaja mu rugo ukaja mu Burundi ukaja kuvyara vyarakoroye by'ukuri ibyo yakubwiye ukiri inkumi uracabikora cyangwa byakugoye? Murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije kuko abigeme benshi canke birakunda kutugora kandi bahora bavyihendako. Kuri ico kibazo jewe maze kumva uko meze muri jewe canke umuhamagaro mfise gukoreramwo, ntivyari ibintu no kugwamo n'umuntu, ntivyari ibintu vyo kuvuga ngo umva ngo ko ndonse inshuti, ko ndonse umusheri, ko ndonse uwo tubana ibintu vyomvamo. Oya, ndababwira iyo ari ijwi rivugira muri wewe niyo ari ijwi rivugira hanze, ijwi rivugira hanze riba rihwahutse cyane gose. Ntivyari ibintu ushobora kuvuga ngo umva kugira ngo bantware bobanza kunkura mwayo majwi avuga ivyo. Oya, arabizi inshuti yanje, nawe ugiye tuntware undi tuyica ahantu ndamubwira uko meze. Noneho no hanze umenga sinzi wigeze kumubwira ati none uratwara umusazi wa umuzi neza uwo ntuzi yuko atameze neza, umenga nari niteguye ko mu byo nsiga inyuma ivyo ivuga butumwa ridasigara inyuma, kuko ntivyashoboka ko ndagiyambura. Iyo mba ugiyamburaho nari kuvyankira. Murashobora kwibaza umuntu yizeru perise pedagogique kwigisha mu mashuri mato ukaca utangura kuvuga amakuru mu karere umva ntibijanye. Iyo mbu vyiyambura rero navyambura ico gihe sinari nayo ubuhoho vye vyamaze guhahuka namaze kuvyambara takundi bikigenda nemeye umuhamagaro. None rero nariteguye ndavuga ati umuntu yiteguye kuntwara aterurana, umva araterurana nta kintu gisigara, aterurana n'ingabire hanyuma ngende kubandanya. Mani muhezagire cyane kuko ivyo yaravyihangani kandi ntanze nakandi karorero. Wewe ko yari umwigisha w'ibiharuro twari kubisezerana kabanza guheba akazi kiwe kamurimwo n'ubuye ashobora ko n'ubu akora ku mwanya wose abonye umwana ariko akora igiharuro agenda kimufashije. Ivyo twari kubisezerana agashira hasi ivyo bintu vy'ibiharuro vyiwe nanje ngashira hasi tugatwarana imbokoboko twari gutwarana dusamburanye. Oya, ariko byari ngombwa yuko umuntu wese yihanganye umva aterurana uko nyene ni vyinshi bihanganira, si ivyo gusa vyivuga butumwa, uretse ko abantu tubisamara ko kuvuga ubutumwa akaba ari vyo duhindura n'ahandi ni vyinshi bihanganira bakadutwarana. None rero icivuga butumwa gikwiye kuba icingenza ahubwo umuntu yobandanya. Ego nuko notanga inyishu ku ariko baradukurikirana, nukuvuga yuko nari niteguye yuko unshima shimana n'igikorwa Imana yashize muri jewe. Murakoze. Arakoze gose umushimana aterurana n'ibikorwa Imana yashize muri we. Mama we ibyo kubaka biragoye, mama we abagabo amasaba atayanaya kora ndahevye vuga butumwa bigishoboka byose ndahevye kora ngiye kubaka biragoye, ukaca usiga bose Imana guhamagaye ukaca ubisiga kubera motife yuko ugiye kubaka. Rero Madame Francine atura karorero mugabo niwe yavuze tukiri umushinga nawe ngaha, umushinga na Emerance wewe umaze kubona umugore nk'uyu ameze uko nyene afise ibintu bimwirukankamo ivyo nyene bituma datekana, wavyakire gute? Iko ko ari vyinshi cyane. Imana ni guhezagire cyane ku kibazo ciza mubajije. Muvuze ati none bega vyarakoroheye kuzana umuntu wari uzi yuko akora bijya vyose yatubwiye. Imana ishima kuko Imana ipanga ibintu izi ukuntu bizogenda. Jewe naguma ndakubwire ibintu vyo kubaka si ivyo napfuye guhurudukiramwo ngo ndabishiremo amaguru n'amaboko nkuko abandi babikoze. Wavuga ngo nagize kopye kore, oya siko vyagenze. Nafashe umwanya wo gusenga kandi n'ukuri kuba Imana yaramumpaye jewe narose inyishu ikwihuye n'ibibazo je nabajije n'ivyo nari nasavye Imana. Yesu nashimwe. Jewe ndashima Imana ko hari ibintu nari nashize imbere iyo ndiko ndasengera urugo, nari nashize imbere kuko hari umuntu yari yandeze nk'ikiri umunyeshuri ambwira ati wewe sha urakwiye gusengera urugo hakiri kare, akabimbwira niga dixième. Numva yari wamenga ari karamena umutwe kuko ntivyumvikana niga dixième mba ndi umwana simba naranatinya no kuyaga n'abakobwa jewe. Mugabo sinigeze ndabisengera niga muri dixième, ahubwo natangiye gusenga ndi muri troisième
hamwe nsenga rimwe mu mwaka undi mwaka nkasubira gusenga mugabo bitari mu mutwe kujya ukuntu umuntu asenga afyina mugabo ndashima Imana ko Imana yabinshizemo cyane ndiko ndarangiza hanyuma ndabona inyishu y'Imana. Imana ishimwe. Rero sinari kumutuma abiheba kuko ivyo vyari mu bintu nari nasenga nari nasavye Imana ndagusavye uzompe umufasha akorera Imana agukunda akorera Imana n'igihe nzovyibagira jewe nkagira intege nke azomfasha tugakomezanya. Yesu nashimwe. Nabishimye rero jewe nta ngorane ahubwo narose inyishu nta ngorane yigeze ngira ahubwo wowe uri kuvuga ngo ko ari umwigisha wewe niwe yaciye avuga neza guko je sinari guhoca mpeba akazi sinaheba akazi kwere ngo ntwaye ngo wowe wundi ngo cime bakazi ngo nawe yaracaheba twari guca dusanga turi bamayibobo umva ntivyari kuba vyiza muganda ashimira Imana ko akazi Imana yamuhaye nakazi gahemba gusumba twebwe ubwo abakorera leta abakorera abantu abo oni ibintu bisanzwe muga gukorera Imana naho urumva ko arakazi gakomeye cyane kuko ni jambo ry'Imana avuga sinzi ko ari muri imvyi yigeze kubivuga ngo twebwe naho tuboneka turabakene dutungishije benshi. Yesu nashimwe. Niyo mpamvu rero jewe sinicuza siniganyira kandi nawe nyene wavyumvise yabivuze neza no kuri turashima Imana mu muryango wacu kuko turi mu nyishu Imana yacu nishimwe. Arakoze gose ari mu nyishu aguwe neza cyane Merance mwana mubonye ko aguma atwenga cyane ko yaronse ico yasavye Imana nyene ico yasavye nico yamuhaye. Hari abasore n'inkumi bakwategura mariage muno mwanya hari n'abandi babirimo none ga dure kuri Merance uhanura iki abantu bageze mu rugo cyaka babitegura babihevye cyangwa atekanye ko babiheba kuko bagiye mu rugo mu bahanura iki? Ati ico no hanura abantu bagiye mu rugo bagaca baheba ibikorwa vy'Imana. Jewe ubwa mbere ico no banza guhanura ahubwo abantu batarubaka ahubwo bo kwitangura hakiri kare bagasengera urugo rwabo kugira ngo niyo Imana yabishura ntibazohave bibagira ivy'Imana yabakoreye kuko naguma ndakubwiye yuko abantu benshi batarubaka baragomba kuzokubaka nk'abandi bakavuga ngo jiwe no mererwa neza mfize umugore n'ibindi mugabo batashize imbere Imana ugasanga bibagiye n'Imana naho yo gukorera igitangaza utigeze usenga ntuzokwigera umenya ko ari Imana yagukoreye igitangaza ucu usanga uri kurafyina n'Imana uguha ibintu ntumenya no kuntu vyifatamwo ubikora uko ugomvye uko vyiyumviriye mugabo vyose warabishize imbere y'Imana vyose biragenda neza ahubwo Imana iranagufasha no gupanga n'ivyawe ugasanga nimba ari gutera imbere Imana izera kubwira ukuntu bizogenda kuko nimba urose hari abantu baronka n'amafaranga yo kuvuza umwana ugasanga yabiguze ibindi bintu cyangwa ugasanga ari kindi kintu wokora cyo guteza imbere umuryango ugasanga wakijanye ahandi hantu kubera ko urugo rwanyu ntimwarushize mu Imana urugo ruri mu Imana rero rurimwe amahoro naho ego ibibazo birahaba ariko kandi ibibazo bidutera gukomera. Yesu nashimwe. Ibibazo bidutera gukomera kandi iyo turi mu bibazo tumenya yuko ejo birarangira. Imana ishimwe. Niyo mpamvu rero mpanura abantu bamaze kubaka kugira ngo bashire imbere Imana naye handi hoho ubuzima atamana hari abavuga ngo no money ngo no life nibaza ko je namye mvuga yuko burya imigani y'abakecuru bibiri ikunda kuvuga ko ari beniyo imigani ibinyoma urumva ngo atamahera ngo nta buzima ahubwo atamana nta buzima kuko amahera urayafita ukabura amahoro. Arakoze gose mushinga na Merance ko atamana nta buzima koko. Hanyuma Madame Francine wewe uhanura iki abantu bageze mu rugo gaca babiheba cyane cyane naba bari baguma bakubaka bo bahanura iki bijanye kwa vy'Imana Imana bahamagaye gukora? Murakoze cyane kuri ico kibazo mumbajije ko impanuro jeho notanga kuri aba bantu bariko barategura kubaka canke batarubaka. Jewe impanuro notanga kuri aba bajene bariko barategura kubaka icambere nuko bo byitegurira kandi bakamenyana bagatwara abo bazi jewe hari akarorero notanga jewe maze gukora mariage nari mfise kugomba gukoresha imashini kenshi mejeje kwishura aho nize nagize formation narakunda gutonda yo kenshi bigahako no kuduteranya ko nahakwa gusanga umenga ngombye gutaha ntevye nanje ndiko ndandika amakuru mu guca urubanza rero kubera twe twamenyanye yaciye angurira imashini nawe kungabire yiwe
yakunda kuvuza igitari. Yewe yanguriye imashini nawe acayigurira igitari kugira ngo ntibizoje kuduteranya ko twamaze kumenyana umwe wese aje muri filiyere yiwe. None rero birakenewe ko abantu bariko barategura gukora mu mariage bamenyana umwe ivya kunda bitari ivyaha ndaca karongo bitari ivyaha abibandanya kuko iyo twaye umuntu yari muzima hari ingabire canke igikorwa cari muri we ariko ukacukoresha inguvu mu kubimukuramo ubu mwononye hari ibindi vyononekara mbere n'ivyo waziga hari aho udashobora kubironka nk'uko wabiziga. Ku bantu nabo bamaze gukora mariage ariko ntibabandanye umurimo wa data canke igikorwa uko Imana yari yakibapangiye, ijambo ni ryarindi ryo kugaruka kuri Yesu, kugaruka mu murimo wa data. Ijambo ni ryarindi ryo kugaruka mu gikorwa kuko iyo dukoze imanza ntituba dushitse mu ijuru twarondera ariko tuba tubandanya. Ndababwire abapfasoni cyane abarundi barakunda kuvuga ngo abagabo ngo ni imana za kabiri, si imana za mbere ngo baze kuramplasa imana twakorera kera, si imana ya mbere ngo baze kuramplasa imana twakorera kera tugize mu mariage tuce dureka gukorera Imana. Oya muze murabe hariho n'ababyitwaramo nabi ntabagisubira gusengera imitwaro. Abonye umutwaro gihe cyose kintu cyose gikenewe n'umugabo nica adafise turabandanya gusenga Imana, niho Imana yama yiyerekanira. Hariho n'ico ushobora kubura ukabona yuko no kuri konte y'umugabo canke atanyisha gifitiye, nico cerekana ko Imana idasubirizwa, Imana iguma ari yo kubaho. Namwebwe bashinga ntaye beza nuko mwobandanya ibikorwa vy'Imana bari babifise, abatabifise nabo tugakorera Imana kuko mu gukorera Imana niho hari umugisha. Hanyuma suye kuri we Madame Francine, mwebwe mwatubwiye yuko umuhamagaro wanyu mumva hariyo message mufise Imana yabahaye ku bantu bakristo mu ishengero ry'Imana, hanyuma bagare kuri Yesu binjire neza. None mukora gutera amashengero canke ho muri kora mwenyine canke murasandi mukorana mu ico gikorwa? Murakoze cyane, mumbajije ikibazo kirimo ibibazo bibiri. Ikibazo ca mbere kivuga ati ko hamagariwe mu ishengero mukorana n'amashengero gute? Ikindi kibazo kibaza ko nkiri umwe muri iki gikorwa. Muri iki gikorwa nkuko nahamagariwe mu ishengero kenshi yo tegura amakuru kuko tuyatohoza muri Bibiliya n'abazigendana ntituyakura hanze, tuyatohoza muri Bibiliya natwe bwazigendana, hanyuma mwe muyera yama hafi kugira ngo dushoboze ico gikorwa. Turagendera amashengero, hariho abadutumira hari n'abatadutumira tukandika lettre de demande de visite kuko turagomba gukora kuko n'ubutumwa bwihuta ntidukora vyanke bikunde. Turandika amakete bamwe tukabasaba kubagendera tubashiriye amakuru n'ibiganiro tuba twateguye bakatwakira. Harimo uburuha ariko gukorera Imana bisaba kuruha kuko ibitoroshe birakwiye gukorwa, ntivyoroshe ariko birakwiye gukorwa. Turabagendera amashengero arahi Bujumbura canke hagati mu gihugu araho badutumiye canke abo twandikiye amakete kugira ngo dushobore kubagendera tukabashikiriza amakuru tuba twaratohoreje ishengero ry'Imana. Ariko ntitwifuza ko bizoherera ngaha, turifuza yuko inyuma y'ibi bihe vyo kugendera amashengero canke gushikiriza ubutumwa ku maradiyo twakiriye mu biganiro kuri voix d'espoir canke kuri biganiro Yesu ni nyishu n'ahandi aho bagombye gucisha ko ayo makuru naho turahacisha amakuru. Shengero ry'Imana naryo ryama riri maso, ariko nitwifuza ko bizoherera ngaha. Twifuza yuko inyuma y'ibi bihe natwe tuzo come back to Jesus already izosamirana ikagera kure kuko ariko ivyo data azobikora uko yabiteguye, sinomwinjirira kuko niwe yatanguje igikorwa, azobikora uko yabiteguye. Ico reka ndakivuge ko make. Hanyuma sinkiri umwe inyuma y'ibihe ndiko ndakora ntangiye muri 2011 muri 2015 narabonye bamwe bavuga bati mu vy'ukuri iki gikorwa cyo guhanura abantu bari mu ishengero ko dusigaye ishengero ry'Imana risigaye ari ragatwengo, iki gikorwa ntikwiye kugikora wenyene. Mwonkundira ko tuvugana, mwonkundira. Ico nakoze naregeranije bamwe mu bifuza ko dukorana, ndababwira ati jewe nta maheranca, jewe nta muzungu dufitanye isezerano uretse uwo data yozana, jewe nta muntu yantumye. Ejo ntituzodugane mu hagati mu gihugu canke ngo tuji yashu yatwishe muce munyaka amafaranga. Jewe ndiko nkora ibiri muri jewe. Uwumva yiteguye ko dufashanya guhanurana, ubwa mbere
umuririmbyi yavuze ati dukomere dukomezanye, guhanura abantu bari mu rugendo ruja mu ijuru canke bari mu ishengero, uwumva vyiteguriye akore n'uburuhe n'akayashu, tutaduga umusozi ngo duhaguruke ngo duhembe, aze tubandanye dukorane. Bamwe barakoreye muri filiyere y'amakuru, mugabo ibi vy'amakuru mu vy'ukuri si ntibibangutse tavyize uretse Imana ikoze. Abandi baguma muri ntuzeyo kuvuga ubutumwa predication. Niyo tuduze rero ntidukoresha amakuru gusa, harimo abavuga butumwa baba bateguye ubutumwa bugarukana abantu kuri Yesu. Hariho na chorale garuka kuri Yesu, come back to Jesus choir, sinzi n'ibindi. None rero sinkira umwe, turi kumwe n'abantu, turi abantu 13 kandi turashima Imana. Turakorana n'amashengero muri ubwo buryo mu kugendagenda, turaruha ariko turashima Imana kuko yaduhaye biturusha, kuko si bisanzwe. Yesu abaho umugisha. Bakengurukiye cyane abakunzi ba IMPAMBA TV n'abatumire bacu Madame Francine mushingana Emerance kuba bakora tuganira amajambo y'inkoramutima cyane. Hanyuma nagomba kubwira Madame Francine ari abantu bamaze kumviza aya makuru aho twayavuze n'abandi batara mumengana ibintu bitabaho, ariko mbega bahara makuru y'ikibiraho canke watohoje ingenzi zikadukikana zoronka ubunyene. Yego cyane, hari amakuru umva nyene, hari amakuru ateguwe uko mubisavye, reka yabashikirize. Amahoro y'Imana nasasagare mu bari kure n'abari hafi, muriko murakurikirana amakuru. Muteramaye na Francine ndayipfukamiye kuri Come Back to Jesus Radio, ariyo radio garuka kuri Yesu isanzwe utohoreza amakuru ingenzi zija mu ijuru. Akaba ari jewe nyene nashyizwe ku rutonde n'uruganda rw'abamenyesha amakuru ko nca ndabashikiriza ayatohojwe uyu munsi. Chamake y'amakuru y'uno munsi tubamenyesha ivyo watoro gutaha ubukwe bw'umwana w'umwami akitaba kamo ariko ntiyambara impuzu y'ubukwe. Turangiza tubasaba kwirinda cyane kugira ntituzofatwe na yangwara yafata abakristo yitwa gucumura ntiwacugwe. Mukanya n'amakuru yiramvuye. Turasuye kwa ikaze nshuti namwe akunzi bisamirizi y'iguca ingenzi mu butumwa bwiza Matayo yanditse neza igice ca 22 herekana ingene Yesu yaciye umugani w'ubukwe bw'umwana w'umwami. Umwana w'umwami yateguye amazimano, abo yiteguriye ntibaza, acatuma abagendanyi biwe kumuhamagarira uwo bari bubone wese mu mayira abiri aze ku mazimano y'ubwo bukwe bw'umwana w'umwami. Barabazana baricara, ariko hari haho bambikirwa impuzu z'ubukwe kuko bahamagawe batiteguye. Bakirindiriye ko batanguza urubanza, umwami yinjira kuraba batumiwe, abonamo umuntu yitavye akamo yemeye umutumiro ariko atambaye umwambaro w'ubukwe. Uko yari niko yinjiye mu birori. Umwami yarajorewe, aramubaza ati wajute utambaye umwambaro w'ubukwe? Ibirori vyabandanije babanje kumusohora bamuta hanze mu mwiza. Tubandanye n'ano makuru yacu, tuve kuyavugwa ku bukwe bw'umwana w'umwami tuje kuyatohoje mu bukwe bw'umwana w'Imana. Ubutumire bw'ubukwe bw'umwana w'Imana bwarasohotse, butumbera ku muntu wese abuworoshe canke uhambaye. Abavuga butumwa barakwije ubutumwa mu mihana, mu mayira abiri, mu mabarabara n'ahandi hose. Ibigaragara kandi abenshi baremeye umutumiro, baraza barindirira umunsi w'urubanza, ari uwo munsi w'iherezo mu ishengero ry'Imana. Amakuru atavanze kandi atagabanije nuko hari abantu binjiye kurindira umunsi w'ukugaruka k'umwami Yesu ariko batambaye impuzu z'ubukwe, nukuvuga bataciye kuri Yesu ngo abambike. Uko bari hanze niko bagumye mu ishengero, abiba mu isoko baje kwiba mu ishengero, ari naco gituma umuntu ari mu ishengero yicura umusuma co kimwe n'uri mu isoko. Abantu bose rero bibereye mu ishengero babandanya kuririmba bati uzoza ryari Yesu ivyaremye turuhuke, ariko batambaye impuzu z'ubukwe, ari navyo bikorwa vy'ukugororoka. Mwisuzume haracariho umwanya, ntimuzorindira umunsi w'ubukwe ngushike mugasangana umunsi w'ibihano. Tumira amate mukanya tubandanye n'ano makuru yacu. Hari ingwara yateye mu ngenzi zija mu ijuru yitwa gucumura ntucugwe. Iyo ngwara si ryambere ikoze ibara, yari yateye no mu bigishwa ba Yesu bamwe 12, ariko yagwaye umwe yitwa Yuda kandi kitera imwica hasigara 11. Uwo Yuda yari yaragendanye n'umwami Yesu kenshi, mbere yari amaze kumenya ikibi n'iciza. Igihe kiragera afatwa n'iyo ngwara, yaragiye agurisha umwami Yesu, avuye gupatana acaza ku ngaburo yera ata mutima usimba adacugwa.
Yesu ariko arasangira n'abigishwa biwe yarababariye atumwe muri mwebwe agira ngo urishe Yuda aruma yigira uwejo haba no kugira ati ngirira ikigongwe ni jewe igihe cyo gucugwa yacuzwe atacaga ikiza acariyahura nta kibabaje nko gutaha Gehinomu warariye ingaburo yera kugira ntihagira abo izoheza yica iyo ngwara kubera kutamenya radiyo garuka kuri Yesu yahisemo kubamenyesha ibimenyesho by'iyo ngwara kugira ngo umuntu wese ahari abe maso. Iyo ngwara ifashe umukristo bishitse agakora icaha atangura kumva ko ataco bitwaye akabiraramangana. Umukristo agakora ikizira akaryama agasinzira atangorane hageze kuja ku ngaburo yera yakira atagicuro ababijeje bakavuga bati umuntu wese yitegereza uko ameze imbere yuko yegera ameza meranda uwo mukristo ntacugwe. Kuba tarafatwa niyo ngwara rero basabwe kubandanya bikingira mu kwikingira nuko ata muntu numwe yopfa gukora imirimo y'Imana sugupfa gukorera Imana bisaba ko umuntu abanza kwirimbura iraraba umutima wakoze gusumba ibikorwa wakoze gusumba ibikorwa yakoze kumvira gusumba ibimazi kandi hakora uwuriho ntiyakora uwapfuye. Inkuru tuyirangirize kuri ritangazo ryarungitswe n'ishirahamwe ryitaho ingenzi zija mwijuru. Ishirahamwe ryitaho ingenzi zija mwijuru riramenyesheje abantu bose bamaze gufatwa na cakiza c'ingwara yo gucumura ntibacugwe ko hariho umuganga w'umugira neza aturuka mu gihugu co mwijuru yitwa Yesu Kristo ariko aravura abantu ku buntu kandi haramaze gukira abatari bake. Uwo muganga atandukaniye n'abandi baganga wewe ntatanga ibinini cyangwa ngo atera amaserumu kuri iyo ngwara ariko agusaba icicaro mu mutima wawe akaganza uba ukize. Menya neza uwo mugira neza yatumwe kuvura abantu bose atanumwe avuyemwo ariko avura uwizanye ntawe avura ku kagobero kandi kiringo ciwe co kuvura nta ukizi ariko ivyo ku buntu nivyahera uzoba ataramwitura ngo amukize azoba apfuye urupfu rwa kabiri nta yandi matohoza. Ishirahamwe ryitaho ingenzi zija mwijuru risavye rishimitse ko atawufata minenegura itangazo kandi n'abaryumvise murarimenyesha n'abandi benshi riraba. Haniho duciye dusozera amakuru twari twabatorokanirije turashimiye ukuntu mwaduteze yompi ariko kuba yafatiye hagati mutenyenye ndabasubiriremo ingingo nkuru zari ziyagize. Kwa mwishengero no kuba muri Yesu ni ibintu bibiri bitandukanye ntihagire uzohumurizwa n'imyaka maze mwishengero ariko atarimika Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwiwe kuko kuba mu mazi kubuye ntikuribuza kugira amaga kuko ntiginyukura. Ikiza c'ingwara yateye mu bakristo citwa gucumura ntibacugwe kiriko kiriha inkumbi ariko umugira neza Yesu Kristo yaraje ariko aravura bamwituye kandi yaramaze gukira abatari bake. Abamukengereye nabo batagomba kumwakira mwibagira ijuru kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo nta uzoshika kwa data atamuciye. Tuzoba dusubira nibasubira kunyizera bakandukana amakuru yo hanyuma naho ubutaha murakoze. Amen 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 cyane. Arakoze gose Madame Francine kura ya makuru y'ingenzi atoreje aho nanicaye nuko numva ubushobozi kwe hayo ga Madame Francine none ga mukozi w'Imana wo gusaba yuko ukwama utegurira buri gihe cyose ngari mwe mu ndwi amakuru nk'aya kama yimbutse ingenzi nyene ingenzi irakeneye impamba irakeneye nduhuro vyokoraga mukozi w'Imana. Murakoze cyane ahubwo mbere yuko nishura ndashimira Imana kuko amakuru yari muri inzu ni menshi ntari bwaronka honde yacisha ku munsi none rero ko mu dusavye Imana izotwongere tuguvunaho muri iyi minsi umengo tuguvusi twinshi ariko data ni wadutanga jambo ry'Imana rivuga ko tinshobozwa byose na Yesu ampa Imana izobidushoboza ariko kugira ngo ntitwemere ivyo tudashitsa reka ku kwezi k'8 tukwihoze tuzotangurane no ku 9 mu kubashikiriza amakuru rimwe mu ndwi. Ego mu kubaha amakuru rimwe mu ndwi dusangiza n'izindi ngenzi zija mwijuru kuko nyene ingenzi igirwa n'impamba kuri Impamba TV mu vy'ukuri haciye amakuru y'ingenzi ni ikintu citeka. Ego Yesu abaho umugisha murakoze no kutwizera turabashimiye. Arakoze cyane Madame Francine arakoze gose kwa twemerereho na ubutaha mu kwezi kw'icenda buri munsi wa gatanu soma tubona amakuru y'ingenzi atoje neza amakuru y'ingenzi n'akayingenzi akeneye impamba akeneye nduhuro na cyane ko turi kuri Impamba TV. Ariko ibyo turangiza mushingana emerance imashini batubwiye yuko yaguze mu no rugo tukabonye akazi kayo nabavuze ko bamuguze gitari
gitari sinzi ko kivuga ukikure ko kivuga Imana ishimwe murakoze cyane je gitari narakikuze naguma ndabashikiriza karirimbo rero gatoyi ndabahonje hanyuma niyo mwanyizera nzokababwira kose niyo mwumva biryoshe Uhoraho niwe mungere wanje sinzokena ambyagiza mucanya cy'ubwatsi butotahaye Uhoraho niwe mungere wanje sinzokena ambyagiza mucanya cy'ubwatsi butotahaye naho noca mu muriro jewe sinzosha naho noca no mu mazi sinorengigwa naho noca mu muriro jewe sinosha naho noca no mu mazi sinzorengigwa n'ubuhungiro Mane bahezagire Okay, reka cye turangiza dusengera abo bantu bose twongera dusengera n'iki gikorwa dusenge Mana yacu Mana uhambaye cyane turagushimiye kuri Imana y'urukundo turagushimiye ko wewe ari wewe watwongeye iminsi yo kubaho tugushimiye cyane n'abakozi bawe mwami mu izina rya Yesu Kristo wakoze ibikorwa bidasanzwe urahagurutsa n'abandi barakwakira baragukorera ariko kandi tutibagiye n'abahagurutse ngo bagukoreye muga hanyuma babivamwo abo turabasengeye kugira ngo bagire neza mwami bakugarukeko kuko hanze nta buzima buhari atari urupfu hanze hari igihe no Satani arabarindiriye ariko ndagusavye muri kano kanya mwami Yesu Kristo ndabasengera kugira ngo bagaruke mu ruhongore ndabasengera kugira ngo bamenye aho bategerezwa guca kugira ngo bakwakire hari abaciye mu madirisha bataciye mu muryango ariko ndagusavye kugira ngo mwami wanje Yesu Kristo abubatse batarakumenya canka bakumenye basubiye inyuma abo bose mwami Yesu turabasengeye ingo zabo zibingo z'amahoro ingo zabo zibingo z'akarorero kugira ngo nabandi baze babigire ko mwami turasengeye n'ikigo kwa waduhagurukijemo kugira ngo tugukorere mwami Yesu Kristo ni wagitanguje twebwe twarakwirikiye aho waducira inzira niyo mpamvu ndagusavye kugira ngo udushoboze mwami kuko tutari kumwe nawe nta nakimwe cyo genda neza turasengeye n'abakozi bitanga mu izina rya Yesu Kristo bakitanga n'uburyo bwabo mwami urabahezagira urabagirira neza niyo turasengeye n'iki gikorwa mwami Yesu cy'Impamba TV mwami turabasenge kugira ngo giterekeje imbere kuko nabantu buntu ntacyo bo kwishoboza ariko kuko ari ubutumwa bwawe uragishigikira kugira ngo mwami Yesu Kristo abazokwihana abazobona kugira neza kwawe baze bahindukire baze bagukorere kuko aha mwisi siho tuzorangiriza urugendo turagomba kuzorangiza urugendo amahoro urakoze kuvyumvise shikarubana natwe muri byose na hose tubisenze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen